nagira nsabe yuko korale komeza gusenga nayo yoza ngaha aha igashikira irishura kuko intahe ya mbere ndabashingira n'abanyene. Burya ikintu cyose kirafise intango yaco. Mu gusubira mu vyagezwe ngo ikintu cyose kirafise igihe cyaco. Hari igihe cyo kunezerwa, hari igihe cyo kubabara, hari igihe cyo kurima n'igihe cyo gusarura. Iyo rero utomba ukaja mu bihe byose ukaronka ingene uvyiga, niho ushobora kumenya icyo Imana yaba yaragukoreye. Mwekora muri bake muca muja hagati yaho, sivyo? Kuko no munsi tuvyina twese turi kumwe. Ejo nari nababwiye ingene ubuzima bw'umuntu bugenda. Mugabe iyo mbonye izi korale zibiri binyibutsa ikintu gikomeye cyane. Jewe igihe natangura rugamba nja ku rugamba, jewe bwa mbere abene gihugu nibo bandongitse ku nguvu, kuko babonye abantu babahonye ko bati none nibiki. Niwo munsi nafata ingingo mugambanza gusenga. Ico nibuka nuko nari mfise ishapure, narababwiye ko twakunda gusoma ishapure cyane. Hanyuma je ivy'ibifaro sinavyemera na gatoya. Hanyuma mama umunsi umwe sinzi ingene twari muri zirya ngendo zacu turahura, aca asanga ishapure yarantakaranye, aca mpinda ishapure ati razoguma uzurasoma umurongo w'ishapure, Imana izogumana nawe. Jewe rero ndazi ico mvuga ku Mana ingene yamfashije mu buzima bwanje, kuko jewe nari nasenze vuga nti ndafashe ingingo jewe nyene. Ndavuga nti Mana, je ndazi kutambonekera mu gisaka caka ntigishe kumwe abigirira Musa, mugabo jewe ndavyihweje ku gahanga kanje ndagiye. Ni nabangiye gukora ikibi urungike mutima mweranda mpanure ndabivemwo. Ni naba naho ngiye gutabara bene gihugu ucurungika abamarayika bazunguruka impande yanje kugira nanje mwasi ntazaneshe. Cadafata urugendo. Jewe rero mbonye bijya vy'ibifaro twagira ngo nibifyiti, navuga yuko noba ngiye kurondera iyindi Imana iruta yayindi nabwira ko ngiye izinkingire. Byarantera ubwoba rero kuko nari mfise isezerano nasezeranye. Haba Imana kirabibona kuko hari habo twigeze guharira ngo wicandaze ngo urusoro ntigwinjira ngo naho bakurasa. Nanje nca ndababwira nti zanda kurase ndabe ko rutinjira. Ngo yangwa ari umugenzi ngo bica bifata. Umupfumu yamafise akantu k'umuziro avuga ngo warawurenze. Nicaye tuba abapfumu n'abeshi. Iminsi yose nta mupfumu n'umwe avuga ukuri. Umupfumu akubwira ko azoguha itunga nawe ari umukene. Akubwira ngo akira agasabirwa ngo wowe uri kuradadaza ngo uzugira uku n'uku. Mugabo nawe akaba ari umukene. Baravuga ngo abamoso ngo barazi ngo gutangira ngo basoda baje gutera. Ni none ko bategwa. Ni kuvuga yuko bijya byose bari binyoma. Ariko jewe ico nabonye nuko nagize ingenda atari ntoyi, mugabo gushika ubusinde gutegera no kubera nyene ukwemera kwanje kw'Imana. Jewe nuko narababwiye nti je basi rero ni Rwandasa Imana izocira ukwepesha kuko rungemye no camfa. Ni namwe rero nimwica ivyo birasagwa nigwa bagema ntaco muzoba. Reka rero jewe nje ku Mana namwe muje kuri ivyo. Nababwira yuko ari cyo kintu ca mbere gituma
ntashobora gukekeranya mu bijanye n'ijambo ry'Imana kuko jewe abagenzi twaragendanye turazinanye mu ntwazangabo mubona jewe nije jenyene naje ntagira inkovu y'urusasu. None no kwemera gute ko Imana itagize bimwe nari nayibwiye? Ico kintu ni gitangaza. Hanyuma rero ndibuka ko twariho abo dukunda gusomera ishapure hamwe dusenga, kandi ababipinga bo ntibabura, urumva umwe ari mu Mana uwundi ari mu yindi nzira. Ariko rero igituma nshimira Imana nuko nagiye mbona twese twahinduye ingendo, twahevye vya bifaro tukavuga tuti Imana niyo duhaye ikibanza ca mbere. Kandi rero ikintu gitangaje, nta ya nama bava ngo habaye inama ngo none ngo mushitse kuri resolution. Twagiye tubona twavyemeje mu ikoraniro kaminuza. Hanyuma rero niho haca havuka iyi korale komeza gusenga. Aha ntimwe bampera amashi muravye ingene no bakimeze. Iyi korale komeza gusenga si yishengero na rimwe kuko ihuriyemwo amashengero menshi, kuko twese twari turi mu mashengero anyuranye. Hagiye ibyo bita amashengero samacakubiri. Umwe wese afise umugenzo w'uwundi wiwe, muga ntushobora guca ugaya uwundi. Raba rero ingene baciye baja hamwe bakagira iyo korale komeza gusenga, nuno munsi bakaba ari kumwe batavuga bati twegamiye ishengero icankiri. Twari kumwe ngaho twese twari tuvanganije amadini. Ntitwigera twiyumvira yuko bizoshika natwe dushitsa tukicarana iminsi ngahe tudasangiye amashengero n'amadini, mugabo tukicarana twese turi imbere y'Imana. Ibi byose murumva ko bifise aho biva. Novuga nti aba rero komeza gusenga nigwo rubuto rwa mbere rwaje rukuza iryo sezerano. Hanyuma rero turabandanya bimwe nabwira nti Imana ivyo yateguye, kandi nagira ndabwira ntagire umuntu azogirira inzigo umuntu ngo nuko bibaye uko bibaye, kuko Imana yarabitunganije kandi ntavyubuzi si ubigira uzobona vyabaye. Naho bigwanya gute twama tubivuga uti yugaye ntiwugurura, yuguruye ntiwugara. Ibintu vyadushikiye umwe wese inzira yiwe, nibizodushikira ejo na hirya yejo inzira yiwe iriho, kandi nta uhata Imana ngo ko babinyemerera rero Mana ngo burero bimpe. Oya, irafise umunsi wayo. Je rero niho byazunguruka gushikaho nzasanga namaze kwigira inyuma y'igisoda, barabisaba bati ingudufashe umugambwe, cyandaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Mbaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe, uwo mugambwe akaba ari wo wabitanguye gushira Imana imbere. Jewe rero nari cyabona cyavyo kuko ndabizi. Uwo mugenzo rero wo gusenga wari umugenzo abo twari kumwe kare nababwiye ingene nahora mvyuka 12 nja gusenga. Ubu bidakunda kunyorohera, ariko ndazi ko Imana izobikora ko nanje nguma mu ikoraniro ry'abandi hageze gusenga mu gitondo. Imana izobikora, nsengere mu ikoraniro ndeke gusenga kwa jenyene. Mu mugambwe rero naciye naho nzana uwo mugenzo wuko imbere ko dutangura ibikorwa dutangura igisabisho ca 1:30. Ndashimira abakozi b'Imana batuguma baturemesha. Hariho umusaserdoti yahoraza 2 mu ndwi, hakaza n'abapasitori baje kuturemesha. Shimira cyane na nyene iteka umukuru w'inama nkenguza amateka kurumva twari dufise tweho n'uwo tugendana. Dutangura ico gisabisho cyo kuva 1:30 gushika 2:00 imbere yuko dutangura ibikorwa. Niho havuka iyi korale nayo mubona irishura. Aba mubona murabazi bagitangura. Hariho uririmba namba rijwi ry'icumi, namba rya kabiri, namba rya gatanu, cyari ry'umunani.
mugabo kubw'Imana ni mwumvise ingene basigaye baririmba. Murumva yuko na yindi korale yaje ari jewe nyene n'ubundi ndumutegetsi. Hajya rero Imana irazi ingene icisha ahantu je nka jere ndabibona nk'igitangaza. Murumva ingene zose zavutse aha muri irishura nabo nyene n'amashengero yose ntibaravye ngo turi muri iri cayo turi muri iri, twese twari kumwe turi amashengero yose. None heraba ingene baririmba mu majwi amwe ntuzeho. Aba rero bari ngaha ni mu bafata ikimenyetso cy'ubumwe gikomeye cyane, ubumwe hagati y'amashengero. None ko badasangiye amashengero, ko bashira hamwe amajwi akagenda neza twese tukaryoherwa. Akana karorero gakomeye cyane kubona bashira amajwi hamwe bava mu mashengero adasa kandi bikagenda neza. Ni bimwe sogokuru rero yahora avuga ati wewe ujejwe kuragikora nawe ujejwe iki nawe ujejwe iki, muga tugahuriza hamwe akaba amajwi meza. Iyo ntiyo ntaye ya mbere nohera ko kuko iwanje ni nk'igitangaza. None ko ntari nzi ko umunsi umwe nanje zosanga arije ariko ndabarongora bose ndi imbere yabo bari kumwe bose. None narashobora kuba arije mpanga programme ntivyakunda. Muga kubera bose ndabazi tuzinanye twakoranye arumva twarakoranye. Hariho barabavuga ngo bayi mukuru ngo batoye ntimukorana, murakorana nyene. No mu biro bikuru mu biro by'umukuru w'igihugu jenzi yuko no mu planto turakorana kuko twese turabakozi ba bene gihugu badutumye hajya ukirimba kwa Ntare ivyo tubakorera gushika ikiringo gihere. No kuvuga turakorana. Rero biranezera cyane, nashimye yuko duhera kuri iyo ntahe ubwa mbere kugira ngo ndababwire yuko ubumwe bw'abemera si vya bindi tufata nk'ivyumenga uri kufata icuma n'ishashara ngo bisudirane. Twese twemera Imana, turasudiriye, turi kumwe kuko twungiwe ubwo bumwe n'Imana, nitubitegere. Ivy'Imana wo biyaga ntiyo bimara. Kare abo twamye tuyaga hari ikindi burya ntababwiye. Mwumvise ko jewe nakuriye hose mu madini, nabo ntakuriyemo ngaca ndabamenya maze gukura kandi ndi mu magogwa, bakantora ndi mu magogwa, bakantabara abayisilamu. Mugarere ikindi ntababwiye nuko umutambukanyi wanje nawe yakuriye mu baporoti kuva avuka, niho yabatirijwe. Murumva umuntu yakuze ari umuregiyo muri katolika, ubundi nawe ari umukizwa mu ba EEA. Hamagezeho twubaka umuryango tugaca twese duhuriza hamwe, nawe acavanganya abakatolika n'abaporoti, twese ruca tuba umuryango wuzuye. None nk'ivyo sivyo gushimira Imana? Nagira ndababwire ikintu ata murundi numwe atoshimira Imana, kuko ntituzeze turasamara gushinga intahe burya no kugira ngo ntagire usamara yumve ivyiza Imana yamukoreye. Muribuka duhejeje amatora sogokuru adusezeye, nimwiyumvire ingene mwari mumeze mu mutwe mwese. Mwe mwarabonye ingene Imana twibungabungira. Iyo nyene igihugu kikabaho kikamara iminsi kitagira umukuru w'igihugu, twese turi mu kajembe gete tugandaye, kandi cari igihugu twamaze kugira ibungwe yuko iminsi yose turondera injyane. Mugabo Imana kubw'Imana ikirabishobora neza, icari kutudogoya cyose iracirukana. Ndibuka rega burya hari igihe umuntu aca mu magume gushikaho ashobora kucayatagwa kwiyumvira Yobu ingene vyagenda. Nababwiye nti ibaze jewe umuhanuzi mukuru wanje nari nizeye, nari mfise ivyizigiro bikomeye, haza mbona aragiye. Umukuru w'igihugu ca Tanzania nawe nyene umuhisi John Pombe Magufuli, bamukomera amashi, nawe nyene ahari ari mwijuru. Ari mwijuru kandi bari kumwe uko barabagenzi. Mu Kirundi ngo bikundanye birajana.
umukuru w'igihugu cya Tanzania niwe yanterefonye arambwira ati jewe ico nkwemereye nuko kumuhanuzi wawe aciye agenda nzoguhanura, ati kandi ico nkwemereye ibi bihe byose mugandaye ntegereza kurereka ntihagire ikintu kizoca ku rube rwa Tanzania ngo kibononera umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Aranyemerera yuko ahejeje kubwira ingabo az'amategeko zicunge umutekano kuruta uko vyahora, kuko iyo umuntu murazi urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Mwumve nk'uwo mubanyi mwiza nawe nyene haza mbona aciye ashengera. Murumva ko naciye mu bihe bidasanzwe. Hanyuma muri ico gihe twese urumva imitima iri mu kirere, ikiza corona naco cyari kituraririye. Murumva aho ibindi bihugu byose vyiyugaranye, nimwiyumvire natwe iyo Imana idacicunga kugira ngo tuze turahumurizanya tubonana mu maso. Ndibuka igihe shikirije ijambo naho ntari bwarahire, wamenga bose bamaze kwemeza yuko namaze kurahira kuko ryabaye ihumure. Camwe baza ariyo n'abaniyugaranye sinja habona tari kuburudubi. Ivyo nivyo gushimira Imana bikomeye cyane kubona twaragumije ubumwe. Twatanguye iki kiringo mu bihe bigoye, ariko Imana iratuzigama itugumiza mu bumwe bwayo, tuguma turi umuryango. Nico gituma nemeza yuko iyi ntambwe tugeze kitagisubira inyuma. Ducacura ko kanyuma kari katuboshe, tugihungira twinyegeza mu bwoko, kandi turabarundi, twinyegeze mu barundi. Twinyegeze mu barundi. Imana kiravuga iti aba bana banje ntibapfe n'inzara, bazorima bimbure. Hanyuma turagira Imana ibi impande yacu, turarima turimbura, ahubwo tuzatubona umwimbu uraruse uko wahora. No kuvuga Imana kwari kutwurura. Nico gituma taworeka gushimira Imana tuyikomera amashi. Muri ivyo nyene kugira ngo inzara ntidutere, nimwiyumvire abarundi twari tuzi uko satuntu twanje. Umurundi yavuga ati mitongo ryanje ndarizitire ntihagire usubira kwinjira. Ariko mutima mwera ndaraza mu barundi avuga ati kugira umwimbu ube mwinshi nimuteranya ayo matongo murimire hamwe niho umwimbu gwira. Naragiye kuraba abemeye guteranya amatongo. Erega muri komine Matongo nyene kare bavuga ngo amatongo yaraze, sanga bafise amahegitari n'amahegitari y'ibigori, bica bikunda kugwiza gatanu ingene vyahora. Murumva uwo mutima wo gushira hamwe amatongo, bavuga ngo mu Kayanza haraze, ngo amatongo yaraze, baramenye ingene bayagura. Erega kare wamenga uburimbi nivyo biterwa biri mu mirima, none ubu bwa burimbi wamenga nivyo biterwa, ubu byose vyahindutse ibiterwa bimera bikaribwa. None nk'uwo mutima twawukuye hega yewe? Atari Imana iwuduhaye vy'ukuri, umwimbu tugenda neza. Emwe mbere ndetse hacaboneka n'uburyo bwo kugira ngo uwo mwimbu ntupfe ubusa, kugira tubungabunge neza. Bigiye ndabibonye mpora nibuka Yozefu muri Egiputa kumenya kubungabunga umwimbu. None ubu aha ndafise umutima mu nda, kandi ndazi ko Imana izoguma ihezagira. None rero tugume tuyininahaza tuyikengurukira, ziko kutazopfa kumenyekanye. Hanyuma uno munsi uko kuri ugaca kuja habona, abarundi bahaguma bafise umutima mu nda, ntimugire ngo ni ikintu coroshe. Kubera iki? Hariho uwavuga ati ntibizopfa bimenyekanye nta ngorane. Uwundi nawe ati none jewe nzoronka uburenganzira bwo kurirana ryari. Uwundi nawe akavuga ati mbega njeho namaziki gushikaho abana biyumvira ko bashobora kuzira icaha c'abavyeyi babo. Murumva kubera guhisha ukuri, mugo kuri kumenyekanye bica bimenyekana n'ingene uko kuri tugutunganya neza ntikudukomeretse. Kubona rero abarundi burya je ndamaze kurimbura neza nkasanga
abarundi bihagaritse umutima si benshi ntagire umuntu n'umwe abahagaritse imitima ni bamwe bahora babikamisha muri politiki nibo bonyene bahagaritse umutima kuko ubu baravuga bati none nzocuruza iki nibatwegere tubereke ico bazocuruza bacuruza imana bacuruze gusenga barabe ico bazobona ni ciza cyane hariho akaririmbo twaraturirimba kera ngo uzocuruza iki weho ngo uzocuruza gusenga nibamenye rero nibamenye nabo gucuruza gusenga bazogira umutima uje hamwe ntacyo bazoba igihe cyo guhinduka rero nagira ndababwire nabo bihagaritse umutima kuko mpora ndabiraba ingene tugenda twese tukabunamira abo bantu no munsi nkabona twese turabarundi tukunamira abo bahuye n'ivyo vyago nkabona yuko abarundi tugiye gukira neza ni Imana iri kwirabikora ntimuze muvuge ngo nuwundi bijya ntivyoshoboka yuko tugumye umutima imbere yarya mabi turiko turabona arico gituma mwene aha nca ntera kamo abarundi bose uko kuri kose ntagire nakomwe gusigara inyuma kuko uko tuzonyegeza niko kuzotunyengetera gushikaho usanga kabaye kagashetani kandi gasubiye kutwinjiramwo uko kuri kose tugushire ahabona kugira ngo ivyo bitsitaza tubishire ku ruhande hanyuma twibandaniriza urugendo rwiza Imana rero iradufasha cyane navyo ndabikengurukira Imana murabona ingene isi yari yaratwugaranye ikatwugarana bakatwankurunuka muribuka tugiye kuburana imbere y'Imana Imana igaheza ikakira n'urubanza rwacu hanyuma rero rega je nabifashe kumwe kwa Nowa ari muri bwa bwato hanyuma kugira amenye ko amazi yakamye akazararungika hanyuma rero abarundi nanje ndababera nk'akanuma rero kagiye kuraba ko vyahoshorotse ndibuka igihe nurira indege bwa mbere mwewe nimwe mwari mufise ubwoba none nanje nca mwumva gute nanje arize naringiye ko abarundi nabonye umenga bari bafise ubwoba bose abonye ngarutse amarembe bagize umunsi mukuru ndabeshi aho naciye hose mu gisagara ca Bujumbura nasanze bantegeranye igishika nukuvuga hariho isegenya ryari ryaratuguye ko mu Burundi Imana iraca urubanza irarikuraho hanyuma abarundi bavuga bati tuyaturungike akanuma rero kaze kuraba ingere vyifashe hanyuma rero nanje ndagenda mbona ngarutse abarundi bose batekanye none ntivyari biteye ubwoba kuja wewe ahantu waziga umwasi ubuzi kugaruka mugabo Imana aramfashije maze kugira ingendo zitari nke abagenzi bacu barasubiye turicarana baratubona bahora biyumvira ko mu Burundi atari nyabagendwa ubu barabizi yuko Burundi ari nyabagendwa jewe mbere uno munsi nakiriye umumenyesha makuru mubona hora nibaza ko batugwanya muri bajya bisi yose abibinyamakuru ndamwakiriye wa Gen Afrique nabonye ingene afise akanyamuneza ko kubona Burundi ingene bumeze yambwiye ati nasanze Burundi none mwaheruka kumva Gen Afrique yandika iciza ku Burundi gayemwe mugaye yambwiye ati nsanze Burundi ari igihugu kimeze neza cyane nturumva hajya Imana yari iradushira mwiforoma kugira ngo tuzuke turi abantu rero kubona ngira izo ngendo zose zigatuma ukuri kumenyekana ku Burundi nivyo gushimira Imana cyane kandi tukagaruka amarembe tukabandanya ibikorwa bikagenda neza nivyo gushimira Imana ukiyumvira kuja mu bihano vy'isi yose imyaka 5 yose reka je hajya nari mfise ubwoba nti none yemwe nterega wingira ngo yarazi ingena Bucumba n'ingena Bubega ingena Buhakura nti none je ngira gutega yemwe mugabo Imana iradufasha ikiyaga ca leta nticigeze gihoka ahubwo cagumye tubona bimeze neza nico gituma nujya mugambi wo kugira ibitaro mu makomine ushoboka erega Imana irakora ibintu n'umwana w'umuntu atarazi mwene ibituze turabimenya ntimubivuge ngo nivy'imfa gusa ngo vyizanye kera tukiri muri iryo shamba mwumva twavuga ngo ivy'iwacu birikora kumbe n'Imana yabikora nta vyikora n'Imana ibikora
none twakoze iki kubona uno munsi tugira duheza amashantiye ibitaro 37 mu Burundi ikomine igira ibitaro tukaba tubona ko tuzobishobora yuko mu gihe gitarambiranye ikomine izo ifise ibitaro vyayo ifise na ambulance yayo kugira abantu ntibasubire gupfa umukeno. Rero murazi nk'umuvyeyi agira aje kwibaruka agafatwa n'igise saa 6 y'ijoro batari ruronke n'akambulance kaza kumutora ntibagira umutabazi hagufi. Ivyo nivyo dutegerezwa Imana tuyisaba kugira idufashe amagara yacu abarundi tumererwe neza tugira umutima mwiza hanyuma dukore tugwize umwimbo. Rero Imana iriko iradufasha ikaguma idufasha kugira ngo ntitumaramare ngo isi isubire dutwenge kuko bavuga bati twabateye akagere none ni murabe muzoza kudusaba ikigongoya babone yuko Burundi cari igihugu cikwije hajya n'Imana iriko irabivuga ivuga iti ngira ndabereke ko Burundi ari igihugu cikwije nico gituma atawogira ubwoba. Hajya hari ikindi kintu cari gihambaye gushinga inzego ntivyari vyoroshe mugabo Imana iradufasha gose yaradufashije kuko bwa mbere tugishinga leta abantu murazi ingeso yari yaradufashe zari z'abantu baba bakunda ivyicaro baba ari benshi bakunda ivyicaro umwe wese ashaka nuvuga agiye yumva ngo uwo bashize imbere n'urya naka icambere aherako no kumutyoza ngo yungurya nkuko umenga ntacazovamo kuko atariwe twari dufise umutima wo kwikunda. Nanje ndi umwana w'umuntu none mwumva vyaca bingendera gute ko mu mategeko agenga umurongozi kizira kugira akamwana wa mama nawe sokuru yari yanasize abivuza ati uca urubanza rw'abavukana ararangamira ntugira nkunzi. Hageze rero murumva yuko umutima mweranda nawe aramfasha ndatora abo ntoye urumva ko bwa mbere wazawumva ngoya hijenda azi yuko ajya Imana niyo yatoye sije gatoye none ko nabanza kuyisaba burya ntibyoroshe. Sogokuru yari yarambwiye ati icambere ngusigaranye impanuro ya mbere sogokuru yarabizi hajya tuvuga tuti rero ubuhanuzi yarabufise bwose ati ntuze wigere ushira ku mukono ku itegeko na rimwe utabanje gusenga. Ati ntuze wigere ugenda kuvuga amajambo mu bantu utabanje kuyasengera kuko ati mbere hari n'igihe uzogenda ufise discours bakwandikiye ugaca wivugira ivyo wawe ntunayisome kandi rero ivyo ndamaze kubona ko bishoboka ukagenda wateguye ngo za kuvuga ibi washihuka cuvuga ibindi kandi ugasanga ivyo wavuze acava ngo wavuze neza nawe ntuciruka n'ivyo wavuze jerekana ko ari Imana iba yabisunitse iti we vuga ibi. Yari yarambwiye rero ati ntuze wigere ufata ingingo nimwe utabanje kwishira imbere y'Imana. Gaca rero mbanza gukeza abari mu nzego nshingwa bikorwa za leta mpereye ku mushikiranganje wa mbere atwara leta y'u Burundi. Nimwiyumvire namwe yabawe yabajewe twese twari twibere mu kajembe gete tukaja inama neza ingene ibintu tubitwara neza ku neza y'abarundi. Icegera canje we urumva sinirirwa ndamuvuga urumva niwe nawe azarampanura aho ntashoboye guhonyora nkamubwira agenda uhamponyorere turakorana neza gushika uno munsi nobabwira yuko sindigera numva abo dukorana abo babiri ba mbere bari ku nzego zo hejuru jewe icegera canje n'umushikiranganje wa mbere sindigera mbona tuvuze indimi zibiri kuva dutangura umwaka. Ivyo ni Imana ibikora none ko umwe wese atahi uwundi agatahi uwundi agatahiwe bishika gute ko tuvyuka twese tugaca dusanga twiyumvira kumwe tuvuga cyo kimwe none aho si Imana. Umwera rero uvuye bukuru gakwira hose bigaca bimanuka bigakwira mu bandi bashikiranganje. Twagiye turatosorana buke
none ubu nagira ndabakeze abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta, umukwanguro turawusohotsa amahoro. Umwaka w'umukwanguro ntiworoshe basha, twese twariko turimenyereza. Abo twari kumwe kare navuze nti ubu harageze ko abarundi rero muduha inkono, mwari mumaze iminsi muturaba twarabageni, ubu rero mugira muduha inkono rero mutwahure tuje ku kivi ko mwabonye ko tugishoboye. Ivyo byose rero tubishimira Imana, niyo yagumanye natwe. Nico gituma n'ubu mu byo dusengere imigambi y'uyu mwaka. Ahubwo mbere nasanze iyo abana b'abantu bapanga siyo, Imana iravuga iti ikiri c'abarundi bakeneye gitegerezwa kuba, ugaca usanga wagikoze utaje wanagishize mu ntumbero, mu ndinganizo. Imana igaca ibwira iti gira iki. Je nagira ndababwire, hari ikintu cyabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni cabona canje n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Igihe mwaza mwumva mvuze ngo abanyeshuri bose ba mu ndaro ntibagende ku ishuri batipimishije, nta muntu n'umwe, bose bavuze bati nari kwari twari dujeje kubiguhanura, natwe ntavyo twari twabonye, none we wabibonye gute? Hanyuma dusanga hariho abanyeshuri bari kuja kwanduza bagenzi bo mu mashure, kandi ndwiheze bose bari bakize bigiriye ku mashure. None raba ingene vyaciye bigenda neza. Nimwibaze iyo baja muri rirya shuri ryo mu ndaro ingene vyari kugenda yemwe, ibara ryari riguye, mugabo ca mwirabira ingene vyaciye bigenda neza. Imana rero nagira ndabwirira kubwira akantu kavuga iti wibagiye ngaha, wibagiye gira. None rero iyo Mana tugume twikengurukira cane, ndakengurutse cane abo dukorana. Hariho ikindi kintu rero, inama nshinga amateka arankenguza amateka bajeje kutugenzura. Sinigeze numva na rimwe baduha amanota makeyi ku izina rya bene gihugu. Ahubwo ndababwira ikindi gitangaza nabonye. Ndabashimire cyane mukuru w'inama nshinga amateka nabo bakorana, n'umukuru w'inama nkenguza amateka nabo bakorana. Harateye igihe bavuga ngo tubona umenga ntituriko turafasha leta mvyeyi, leta nkozi, uko twumva umenga tworenza kwa kandi ntimureza bagakiko mbona turiko turakorana. Nukuvuga bafise ishaka ridasanzwe ngo kugira bafate mu mugongo, koko nibo baserukira bene gihugu, batagiye imbere abene gihugu, abene gihugu ntiboje imbere. Ni ngaho rero nabo ndabakengurukira cyane, kuko abene gihugu ntibari kugamburuka, ntibari kugamburuka batabonye abari imbere yabo bagamburuka, kuko umwe ruva ibukuru gakwira igihugu cyose. Babonye abari imbere yabo bagamburuka bavuga bati tubafate mu mugongo. Hajya mubona barafise akayabago kuko dufata mu mugongo gushikaho hari n'igihe bahora banyumvira ikigogwe kumenga ndarushe, bakambwira ati aka kantu ni sawa, bandaniriza ko natwe tugira tugufashe, kugira ngo twese abarundi tuvyumve kumwe. Abashinga amateka n'abakenguza amateka badufasha abarundi bose kuvyumva kumwe. Hariho urwego abantu badakunda kumenya, urwego rwa ombudsman rw'umuhuza w'abarundi. Hajya inzego zose je nabanje kuziga, navuga none azohuza abene gihugu na leta gute kandi twebwe twiyemeje kubatunganiriza. Muganda babwire yaratubereye inderetsi, azarumviriza aho bamerewe nabi, acambwira ati urampa kanya ndakubwira ingene vyifashe, kuko nivyo njejwe kuzarumviriza. None nawe ndamukengurukiye cyane. Yaragiye mu bihugu akazarasigura ingene ibintu bimeze mu Burundi, akababwira ingene vyifashe, biratuma Burundi bumenyekana. Hanyuma akaza natwe akatuhanura, akatubwira ico twokora. Shimire cyane rero, ega bose ni Imana ibiri kurabikora. Abakozi b'Imana, abakozi b'Imana nawe twataguye namwebwe muri mukajembe gite. Hajya barasanga nk'abakatolika bati mbere azotugenza gute, abaporoti azotugenza gute, abayisilamu azotugenza gute. Bati dukomeze gusenga, mwese muca murundana kugisabisho, murasabira inzego z'igihugu, twese duca tuguma duhagaze neza twese. Uwo nibuka yabaserukiye cyane ni mama buntu, yarambwiye ati jewe ico ngiye gufasha gikomeye ngira nsengera inzego, ati ngira ndabasengera arandemesha,
ati jewe nzemwe ati joro n'umurango nta kindi akambarira ati jewe hariho ivyo mbona ntegeza gusengera. Mama buntu ya nawe yarambereye umuvyeyi kuko yandemesheje cyane kandi yataturemesha rero ndababwire nagira ndabasaba mu mukomera amashi. Iyo mama buntu n'ibibondo bataturemesha abarundi twari twacitse intege. Mugabo tubonye ahagaze neza n'ibibondo byo bihagaze neza natwe turahagarara rero. Hanyuma rero adusengera mwese abakozi b'Imana murasenga biratangaje cyane uno munsi ubu mu byo gusenga ntitugicanamwo ngo nabanaka ni banaka. Iki kintu cyose ni kintu cerekana ubushobozi bw'Imana muri mwe bw'abakozi b'Imana nkaba ndabasaba kuguma mwunze ubumwe kunyene mwunge ubumwe twese tugira urunani. None mwijambo ry'Imana habarewi bamwe babitubwira hamwe bene Sawuli nyene yagiye ngo agira ahereze inkuka nawe. Ni umukozi w'Imana Manuel aratubwira ati jewe ndakundwa n'Imana, Imana ni sawa je ndakomeye ngaha. Ati none ngira aje gutanga inkuka rero naje aje guhereza atari wabijejwe ntuze. Nimwiyumvira nk'umwoza mwana nambaye ikazu wongeye gusoma imisa ngoko mbona Imana dukundana. Mbampemukiye Imana kuko umwe wese Imana irafise ico yamuhaye. Mugabo rero ikibi mugikoresheje nabi mubikoresheje nabi naho Imana nimwe muhanwa bwa mbere. Muribuka cyagihe cyari cyabaye nabi hanyuma abantu bakaduka basambana bagira iki. None abahereza isi Imana yavuze ati umwe wese nacagatire inkota yiwe bene Levi. Ati niyice umwe wese rero uwo mu muryango iwe mugenzi we. Mwebwe rero mufise inkota ikarishe nico twamusengeye amashetani yatwiziziye bica bigenda byose. Nkabasaba rero kubandanya musenga kuko ubu bumwe mwagize muri uwo mwaka wa mbere twari tukiri mu mageragezwa. Kubona rero twaramye twese namwe Imana ibampezagirire kuko mwarakoze ibirama. Nkaba narigeze numva injyane ziri hagati ngo ishengero niri ngo bagwanyo ngo bariko barankana ngo bariko barakebana. Nabonye tuguma duhurira hamwe twese. None rero mukomezi Imana rero ikintu gikomeye no gusenga. Nabwiye ko namenyereje ibintu nama mbyuka gusenga ngenda. Cyari umunsi umwe nabonye igitangaza narasamaye sinaye bwavyuke nka 11:30 nari nasamaye nza numva ijwi rimbwiye ngo vyuka usenge. Cyandikangwa nko kumenya n'umuntu avyuye. Ndarondera uwo muntu yanyikiye ndahabura. Narabuze yanyikiye kandi ijwi numva ko ari ry'umuntu avuze ngo vyuka usenge. Ncandikangura ndamurondera ndamubura. Imana yabonye nasamaye itiro ryari rintwaye ni shetani yari yantwaye. Ibyo byose ni ibimenyetso bikomeye cyane. Rero hariho icyo nshima nohereza ko gikomeye cyane kandi kwari muzamura bimbwira buke buke. Jewe icyo nsenga navuga nkobu nogwara gayemwe bakaza banyumva ndi mu bitaro abantu bomererwa gute. Imana igacivuga iti oya we wamagara yawe ntago ameze neza. Bajya tugendana kugira ngo bampime neza bambwiye ngo tugende turabe kukomeye neza tuje muri sport. Baca basanga ndabasiga. Niho bace bemera rero ko ndi umukomando kuko basanze ntaruha. Urumva rero Imana irafise ukuntu nayo yankomeje. Hanyuma hari ikintu gihambaye kandi nagumye ndayisaba guhera kera yuko yomfasha sinze mpave ndabahagarara ko ugakanu ngo ndabereke kumenga ndabaruta. Munsabire cyane kugira ngo ngume ngana namwe. Jewe niyituwa mbere mubangana novuga bene gihugu bose b'abarundi bose turangana. Mwashize imbere gusa Imana rero nkavuga ni kubona gushika ubimfasha nkaguma ndabegereye nkabashobora umwene gihugu w'ibwambarangwe akabashobora kundungikira message nkayisoma. Mbe murazi ko ico gikomeye naco. Hari umuntu yambwiye ngo naho
ngo ico ndashaka ntakirose ngo je ndagushimiye cyane ukuntu unyishuye. Imana impe sinze mpave ndabagarira ko nk'ikizinu ngo nuko mwashize imbere. Ngume nicisha bugufi dushobore kuguma twese tungana twegeranye turi mu muryango. Ico kintu ndagishimira Imana bwo gushika ubu nta shetani irantera ngo itume numva kumenga ndabaruta. Ico ndagishimira Imana kandi ngoma nsaba yuko mwonsabire koko ngira amagara, mwonsabire ngume ndi umuntu nkamwe kugira ngo twese nikujya nyenda bivuga turi kumwe twese birashoboka. Mugo umunsi no kwigira kure ngo nuko nabaye umukuru ndabizi neza yuko byoca binanira kandi namwe mwovyo bananira. Rega haje Imana rero tugume tuyisaba kuri ivyo byose kuko raganda yabwire burya amazi asumira kwibuye. Ahitaba Imana hani tuba dushobora kuvuga nibi. None rero tugume duhamagara Imana igumane natwe kugira ngo ntituze twigere dutirigana. Hagize igigushikira kibi uti Imana urabibona, gishitse naho niwe uzingere ndabivamwo. Kubera uko kwizera Imana nayo ikivuga ngo simpave maramara. Umuntu yizeye Imana